ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane yamatona ndakubwiye n'imisi ho bisigaye gukora cyane gose bisaba kwihangana nyene kuko tuba turi mu bintu by'amashutingi nyene usanga nyene byagutwaye umwanya urabatwandikira ku matelefone abafana bacu niba byoroshe biradutwara umwanya ariko urabizi ko ndi wawe amakosa none mbegashe hamwe ari yabugiye kwikosora nyine akagaruka yahindutse burundu ntumwakira sheri kuva ryari ndakwiyama ahubwo mumbwira ibintu bya Ariya none nurabandanya ibyo dembe ibintu bya Ariya mu maso yiwanje iyo ndirimbo uzoheza kuririmba ryari yugumirimba Ariya Ariya nawe nkeneye yaragiye amakosa yakoze nawe utayazi nawe nkeneye muri timu yiwanje kandi sinkine kuguma ngorera ubwenge shewe ndakuzi umuntu urindi ushavurira nkungo niko baba wamukunda cyane ako ndibuka cyagiyeho mbura umwana niho nashavuye nkuko kose kubera atari umukobwa gusa ntacu erega shene je ndabona ko kampani yacu abafana bagabanutse kandi najura urazi ko atamerewe neza naje ntamererwa neza rero je nari numva umenga ari ayogaruka kuko kuza yaje wenyene ego basi yarazanye n'abantu bakiye kuriwe muga mu kugenda bane ko aciye gutwara n'igice cy'abantu bawe je mbona umenga no muzana hama ivyo kumuhana ukabindekera je nkiyaranje ukuntu ndamushira ku murongo nkamukuzanira yahindutse hamwe yo basigara yeraterere nka sheregi okay kumukunda naramukunda ariko aka kanya naramaze no kumwibagira rero ikintu nokubwira nimba udashaka ko nimuka muri ino nzu unje kuba mu hoteli iyo ndirimbo yo kwa muririmba Ariya ihagarare ikindi naco birashoboka ko ayo matwi yawe batumva neza ariko nagira ndakubwire yuko Ariya ntakimukeneye mu buzima bw'iwanje point sheri wanje ukomantaza umutima nkuko ntibituma inyinshi ibibazo yateje igaruka Abeli wanje ndamuzi ntanzi gafise ntanzi kiragira pe arababarira ndazi neza ntakikiranya ko ni wikangura uza gusanga ibyo byose ndiko ndakubwira rukuri waraheze umubabarire utora inyishu nziza wajeje yego nundi musi sinzosubira kumva ibyo byambo utashaka kumbona ubundi wejewe kundaba ndawugize ikije ariko be sinakomeje kumvira ko ujya muntu kandi agomba kuntarana na boss wanje karere yanjye ndayishyira mu kangaratete
ngo ni impuhwe zanje ngo nje gufasha abantu ntazi ukuri kwabo neza. Ivyo nanje navyumviriye gusa sindabona ingingo nyeze nayo fatwa. Ubona gute turondere kwanza ukuri imbere ko dufata ubwo video? None uko kuri tukumenya gute? Urabona ko isimero yari mu telefone muvugane umve kwanza ivya kuganiriza. Hamuzoca umbwire nanje vugane na papa numve ica mpanura. Very easy. Ivyo birasanzwe cyane. Ndabikora this night. Usuri mwitsa? Telefona cyakigaho kibwire tuje muri ya program. Wari wangize umugabo dekor wawe. Hey baby, come on. Wewe ni ujere ubuzima bwanjye nakazi ka kena ko gononeka. Manira kubona. Yasubira inyuma. Sawa, kasubira inyuma turi kuruhuka. Hama umusaza wanje yambwiye ko ariko akora ibishoboka byose kugira umusore na Abel. Kandi nanje na mama turi ku mavi. Ko twabusabira. Kugira Imana yumve imitwaro y'imitima yacu. Ariko ikintu no gusaba. Nimba nawe basutemera ivy'Imana. Umfasha. Ugafata umwanya na mutoya ukaturasenga kugira Imana idufashe twese. Nyote kari sawa? Ego nzogerageza ngo ibishoboka byose. Hama kumbwiye ngo hari umusaza wawe ko aramfasha. Umusaza wawe yuwe? Uzomenya nta kibazo. Sawa? Eka ndavuga kano kawe kwanza. Tugakanyo. Ndateje. Aho Shakira naho uraye. Sawa. Wite. Vale, nari mu bantu niyo mpamvu uciye nsohoka hanze kugira tuvugane neza. Siko urabona bijya bintu twavuganye tukiza kubikora twicaye tukabipanga neza ku buryo akazi kagenda neza ntihagire icononekara kandi ku mwanya. Siko none ivyo binyemereye nta kibazo tuzokorana nta ngorane. Sawa hingasha so ndaguhamagara. Poa poa. Sahiri gute? Urakomeye? Nze neza. Umva rero Sahiri. Aho ubona je ndakuwenda ukeneye. Nari maze iminsi mpagarara no ngaho kugira ndabe yuko no kubona. Nubwo reka natombe ndakubonye. Hariki. Reka ndagutume. Niba sura kumumbonera ariya. Reka ndagutume ubutumwa uzobumumpere. Kuko barandangiye naragerageje no kurondera kuri ya shuri bandangiye musaza we yigako nararondeye narebuye bisa no kuri telefone ntatoreka. Ofisi ubutumanya bake. Umva ndakubwire uzomumbare ni wasa kumubona uzomumbwire ko na Abel yitavye Imana. Sa? Naragerageje kumurondera basi kugira afuma aja kumufoma narahebuye.
basi uzomumbwirire niyashaka basi kuraba aho imva yiwe iri azondonde ndamwereke aho imva yiwe iri. Saye birababaje. Pole. Wahangane cyane. Hamani na mama nzagerageza ndabimubwire. Gusa nyine ukomeze kwihangana siko. Urakoze cyane. Sawa kibiye byiza. Ihangane, ihangane. Mutanga, karibu. Karibu, karibu. Yakoze. Niko. Tuwazimane. Oya bon, ntibikenewe. En fait, sinari sanse kwinjira iwawe. Gusa nabonye bikenewe kuko nari mfise ubutumwa ashaka kubushikiriza nariko ndarengana. Cyamvuga ntireka ninjire ndamushikiriza ubwo butumwa. Mutamana amahoro. N'amahoro. N'amahoro n'ukuri tekana. Nashaka kukubwira ko ndagushigikiye. Ndagushigikiye ushigikirane na mugenzi wawe kuko ndibaza mu minsi iri imbere mumaze kuba mwashigikiranye bikwiye muzoza muratembera isi yose muzunguruka ibindi bihugu. Kuri ivyo rero nibwira yuko n'ibintu byanje ibikorwa byanje bizoba biriko biramenyekana gusumba. Byari ibyo. Byari ibyo. Mugiye kugoroba mwiza. Nani kumuciye mwihuta gose. Atubaza Imana tubahakara. Nani turi kumwe. Nibisanzwe. Ntacu mugize neza kwacu. Hama Aria umubare cyane ku makuru nje kukubwira. Niya gukomeretsa ku mutima wihangana ko nanje niko nayaronse. Siko. Sha. Sinzi ko ari amakuru uzombwira ngo nera umutima mubi. Kiretse araza kukubandanya komanaza umutima wanje. Ubundi umva amahoro. Okay. So. Hama amakuru naronse nabwiwe n'umugabo wawe. Namakuru yicavutu sana ku mwana wawe. Niyo rero nanje kukubwira. Ndagusabye no wambwiye hano mba. Sinkeneye ko haza kuntukira ngaha. Nuko namusavye amuzina na benda uko namusaba imbabazi. Ndabe ko umutima wanje naruhuka. Nibaza ko iryo kosa atajyana ari gukora pe. Ahubwo gusa ikintu yambariye ngo Nabili yarapfuye. Kandi ngo baragerageje kukurondera kugira ngo ngende ku maziko yiwe ntibigeze bagutora. Baca bahitamo nyine kubireka. Rero yantumye ngo niwaramuka wumvise yuko ushobora kugenda kumuraba aho bamuhamvye uze umurondere hama gutware hanyuma kumbura umusezere. Nico no kuri naje kugushikiriza. Nizeye ko ivyo uri kurambwira atari ivyo ndiko ndumva. Ntibishoboka. Uravuga ndi yapfuye. Nabwira umuhungu wanje. Of course. Okay, murakoze ku makuru yawe. Aria wihangane cyane. Wihangane pe. Nabikubariye ko atakundi kuntu nabigenza kugira ngo ndabikubwira ariko nuko nyene vyagenze. Hama ikindi I'm sorry.
sinanje kwicara nari urengana yari juste gusa kugira ngo kubareba amakuru ameze ngende rero wihangane cyane siko hamisigara muhoro umviza mabuja ndakubwira ati jewe nokora mu iperereza ugaharira ubu ugiye kuvyemera ivyo ngiye kuzana sivyo amatoho zanje yose ndafisa ko muvuye kwa hariya wazi ko twakurondeye we waruzi ngo byagenze gute iperereza ryose ari ngaha umva diri yose wantumye nayihejeje igisigaye ni umbwire ati ngire operation fini ndagushikana haba cyangwa tubirinde twanza turyame basha twagenda saha ako kandi yo cadukema kubera nakaraya kumbaza nkaca ndamubesha ariko mgeje naho uzoba nikerejo kanira ko kumbaza rera ko onya turarengeje urupangu kuri burofa bose nakubwiye ko namba rusimba wonyene abaheye je nabonye haba neza cyane pe ubire gisigaye wowe nimba ubona ko bidakundira munsi turendeye tuzo tugende cyo mugabo rero imbere ya byose iki haje natangure naho kujya nk'utabizi shiraha ivyanje ushaka iki shiraha amabu cyaka korere reka kugufyina n'amafaranga wese namana gucora imisi yose ibijya vy'imisi yose bihuranye nibi akana kandi kazima buja ntovyitiranye turi baho mu boss tumenye ko ndi boss wawe mabu uragenda kumvuga gose shiraha umubosi araherana turibuka yuko ndi umubosi wawe naho no guheranira urahora edeye nta nicura nkorera waramunyeretse habuje byo kukwereka biri ku ruhande amafaranga n'ikindi nera no cyamvuga tutampa amafaranga sindamukwereka okay sawa tekana sinama nagucorera none bayi bitandukanye n'ivyo twaravyumvikanye mabuce sawa tekana rero ejo ni wamunyeka nzoheza ndabucorera batsuko wo kwegera umuntu undi yaburiya y'umuruturutu Mfasha nani nicare ngaho. None nicare ndahicara gute? Ntacuba ukwicara. Shaka nigwire. Wende nguye hiyo. Nta kintu na kimwe ubu. Ufata kuno kuguru kwanje. Mbeho umuntu agiye kuraba mubonye. Canke yakugaye ko nka mbere. Ariko yari kureka kuza gute kandi yazanywa na nene. Gusa
imigaro yiwe niwe yanteye ikibazo. Yaje yavyimvye yigiza kamana. Wamengo so mutipe kera twabona ngaha muri quartier. Yakubiswe n'ubuzima fresh. Nivyo ntibitangaje. Abasitari bose niko bameze. Cyane cyane bagiye guhura n'abantu batasanzwe bamenyeranye. Ndatekereza aho gara. Ahubwo ibyo wagiye gusaba wabyemerewe cyangwa yakwimye umwanya wo kuvugana nawe curatinya? No, kuvuga navutse. Nubwo yagumye nzibagiza bikanyuma confidence yo kuvuga icyo nshaka neza. Ariko kandi ikijanye n'inyishu. Aho no hakiri kibazo. Yambwiye ko agiye kuvyiyumvira. Guhamazo menyisho hanyuma. Reka tugume dusenga. Kwaguhaye n'umwanya wo kumviriza. Usanga Imana yamukoreyemo amakavyumvirako. Kandi nande nzogerageza. Umembaza nene. Usanga hari cyo dufasha. Ako karashobora kudufasha kwihutisha inyishu. Kuko urabona nkamwe vyorinda bishika. Boss akaramuka yakiriye abakozi tuko turarokrita. Nukuri kwimana nta kintu na kimwe byo babikimariye. Mbari hatari. Katwandanye dusenga. Mbere ko baje kwicara ngaha kandi abandi bari mu nzu. View only. Na kano kayaga wumva. Okay. Uje kumeza. Sawa. Genda ndaje. Oja kubirara inyenyeri. Andakora. Ufise ibintu byinshi zinyibutse. Aha. Fiko kirambwiriye mana ubwingo bwanje ndabushitse mu kiganza cyawe ndakwingenza ugende. We nifiko mvugana nimero yawe sindayita bivuze ngo ndashaka kwibuka. Humura hano ndi haratekanye. urafisa kandi tubana wenyine cenze kongera kandi kandi je buri gihe nama ndi free wowe mbwira nimba wamaze gupanga nimba n'uno munsi. mbize ndakubwira ikintu. Hari ibintu ushaka ko tuvugana amasoko yandi. Rero nimba nakugoye nakunda kurungikira address n'amafaranga ya taxi kugira ngo umugoroze ko nsanga muhira hama tuyage mbona nkubona. Sinzi ko bikunda cyane tubigire next time. Aya ntiharagira yaho bondongera amera ya taxi nkavyumva ngaho bije ukize ubugingo bwanje havyo tuma munga. Bivuze ngo nimba nakwemereye nuko mbona bikunda kuko iyo ndabishakaniye kukwanyira ko nashobora kungira. Sawa, cyose ni message. Gusa mbiza ntumbeshe. Bino bintu kabirata. Zo kwicuza ubuzima bwawe bwose. Cyose ni SMS.
bisanzwe umuvinyu kutaboreza ashakireka nyine kiri umwana utaramenye ahubwo nyine ndakubaza mbega fiko ubona nyine ibyo wamurondereye akabigutunganiriza neza ku buryo ushima tangora bon mu by'ukuri fiko ntacyo ndamugayira kuko n'ubundi inkezi yamikera ubwo bireha ahihambya gusa jewe nari mfise icyiyumviro cy'umugambi mushasha nari nshaka ndagusabe unyemereye investise muri filime ziwawe ukore filime zo mu rwego rwo hejuru ifise isoko rinini nka kujya kwa Squid Game canke Straw n'izindi ku buryo Imana idufashije ikaduhezagira byotanga umusaruro gusumba bo ndumva ufite icyumviro cyiza ntawe higaya gusa rero urazi ibintu by'amafilime bitwara amahera filime nk'izi iri kuravuga zisaba uburyo bwinshi kandi sinzi ko uburyo nk'ubwo twoburonka oya ntamfepa ku bintu by'uburyo ibintu by'amahera ntibigutera ikibazo ndafise ahantu no dodora tukaronka umufungo ukwiranye n'umugambi twoba twapanze ayo twifuza twoyaronka tukaronka umufungo ukwiye ahubwo gusa ndazi neza ko bigenze neza zikaronka success amahera yogaruka umwanya isase abo bo aruko bimeze ni sawa ahubwo rero wegenda utegura umugambi utegure kontra yo gukorana hama uzane kontra tuyigeko hanyuma twemeranye dukore ndumva ari ibintu byiza okay c'est bien aho rero je nca ngenda mbonane n'abakozi bajejwe gutegura imigambi yiwanje bantegurira kontra ndayizane uhemetse okay eko benyene ari hehe ko mu migambi ndiko ndategura nanifuza ko twakorana Basta ndakwinginze ufashe twinginga Imana. Narumvise ko kubaho kw'Imana uwo kumanuki kumugira mushasha akabishara imigisha. Kandi nanje ndifuza guhinduka. Ndashaka gusiga Aria wa kera yaba na Aria w'ubu. Ndakwinginze ndabizi ko neza Imana nitwaye inginga iraza kungira icyaye imigisha. Kandi ndananiwe no kurwana jenyene. Kandi inshuro zose nagwaye nakamaro byigeze bingirira. Aria ko wirimbuye ugatahura ko hoze mafuti kukeneye amaraso ya Kristo reka dusenga Imana niyo ivuga yuko igihe cyose usenze wizeye byose bikubera kuno yarirahiriye yuko uzododora wese azokugururirwa bagasangira kuri cacama c'ubugingo rero icyo usabwa gusa mu kwikoreza ingata yiwe kuko umutwaro wiwe kwahutse Pastor ndavyizeye kandi izeye neza ko Imana itegeye kumendura ubuzima gusa ahabwa izo mano y'amaraso amwe hafira ko umusore Golgotha azoze kweza imyanda y'ibyaha byanje fukama dusenge rero Mana uhoraho Mana data ndagushima data ko tugejeje kuri isaha kuri aya maginga yaturi bazima Mana uhoraho turakomeza gukenguruka uyu mwene data ukuye mu nzira y'umuzimagiza maze ukaba wamutumbereje mu nzira yawe data uhoraho ndakweretse n'abari inyuma yiwe ubu bakomeza ubazane mu nzira yawe kibirenge kizima inzira
ariya yaciye maze umubwire imbere akurikire umukikuza impande zose. Data uhoraho ndakweretse kandi nibigiye gukoreka ni kubw'izina ryawe ryera Yesu Kristo byose tubisenze twizeye amen. John. Wow. Umeze gute? Nibisanzwe mushikanje. Nagomba kugusaba ikintu. Niwashika muhira uze kumumbwira mu mabandanya amasengesho. Binashobotse anaterereze muri barya bisenga hamwe. Nabo nyene batudugiriza isengesho. Kuko icizere nari mfise ho kuduga gitera kimanuka. Ivyo nibi hariya mvuye nariko ndavugana na boss muri irya modoka yirabura ubonye guciyeko. Nafuye kuvuga izina ariya gusa acarahinduka mu maso nk'ukubiswe n'inkuba. Nginze ngo ndasubiye kuvuga yaciye anzivye. Ndiko ndibaza yuko bino bintu ndi ngo bizohava bikunda canke bizohava bigumara indoto zanje gusa. Kwanza ngo mutara mugira ubwoba. Ivyo navyo nibi. Kuma mfise ubwoba bwinshi cyane. Mukwiye nta mutima no musimba. Nibyo. Nzi neza ko mubana n'umwanya ari ashobora gusura mu kazi. Ewe mapranke nawe. Gusa ndabizi yaba ari we mwavuganye. Wari kuntahura. Gusa kuri kure bifata nk'inkuru. Reka tubifata uko. Nta kundi. Wirigwe neza. Turasubira. Sawa? Yego. Isi nyinshi. Nene. Usanda kubaza. Wiko ntaruka hari yari mugenzi wawe. Wowe nzasiga yabu. Kada? Nje ntabwo nsikeze tugiranira nawe. Uretse ko twanavugana nawe gusa iyo bagira baje mu kubana shiri wanje. Ubundi wo nta birenze kabisa. Mbe nyene ko naherutse kumubona kwa Abel niki cyatumye atagaruka. Shane ni birebire nicyo twiyaga twicaye. Gusa nyine we nari nzi yuko ufise amakuru yahasiga yabo kugira nzoza kumuraba ndamuha ubutumwa. Wapi n'amakuru ufise kabisa. Sha ari ndamubonye. Nene gusa urakoze ko mu mwanya wawe. Reka ndamukwirikire ndamuraba hagiye kugira ndamuvugisha. Urazi rero unawuti yo live tuyikore ngaha canke hari
Cyo nyuma mu twikorera hariya. Oya hariya ntihabona. Ya nivyo. Reka dufatire ngaha. Nivyo. Tuyikorenga? Hajya niho habona. Kamera cyo twishira hariya. Ikibazo rero ni microphone. Microphone tutishyira ngaha. Ubona gute? Aya nawe none ngaho wenye twicaye hariya anye ubona icyo cyo kumvikana. Gusa je ndafise ide. Unyambike kajya ka micro cravate. We, kandi nivyo. Twicaranye amaje za kwari kanaje muri. Kantu niko. Urabona gishize ngaha ntaza kuyibona. Voilà. Karera ko na micro cravate biroroshe. Shira. Mwereke dukora umuti. Okay. Voilà, shibekeye ko batsi. Safi. Gusa ndiko ndiyumva iski ino live za guca iwawe gusa cyane. Never. Tiyaza guca ni wawe. Gira ngo abantu bawe bose babimenye basire kumyumvamo. Ko biri kose muri gendo vane zakata nkeka bera raza kumubabarira. Fatiye kubyo numvise. So, aha ni renkene kabafana biye bashaka ko yagarutse. Amado feeling impano yiwe. Arabitoye. Ahubwo take 5. My manager. Rafis. So, amaze kumurika amakodone yose cyangwa indemeze kwitegura. Babe. What? Wewe mugize twapanze. Kwanda muciko mu kanya. Baby vyubahuka. Wapi? Tuzakora nga? Yeah, reka twicare ngaho. Babe, wewe nibaza yuko uza kudufasha. Dukoresha telefone kubera je mu kamera n'ibintu birefu. Wana. Kubera dukoresha telefone. He. Hajyanye be. Tuzakora nga? Haya. Eh. Shiramwo aka. Voilà. Genda tugasobeka mugira amajwi abasinze jana. Naza kumbona. Uyo kuboneka amaze gushika ngaha anyaraza aza kuja mu nyine nta kibazo. None? Je ndafise ngaha murimo. Kabone icare naze kubona ko ndiko ndafata video. Sawa. Nize kudaje kumbwira vya bindi. Kandi nakumenyesha ko ubutumwa bwose wanumyeko bwanashikiriye. Kandi cyo nasavye Imana ni kugira ashobora kuvyakira. Kandi agenda nakwibutsa ko icyaha nakoze uko congana kose nzohariko. Ari usigaye ubaha Imana kugeza ku rugero usigaye wisaba ngo ufashe mu by'amagogo. Birantangaje. Nibuka amajambo y'agashinyaguro aho bivuga ko sinenze yuko ari aho muzohurira. None ishimwe cyane pe. Kera naye kijojo. Kuko nariyumvisha yuko umuntu ashaka kwigwanirira. Ariko naratawe ubushobozi bw'Imana. Sibwo kunezereza umuntu gusa. Aho gushaka no gushusha mu bigerageza kugira wibuke ko Imana ikiriho. Kugira azogaruke afise ushinga naho bizokiza abandi benshi. Rero nibitangaje kuko aheruka hariya wa kera nari bwahore n'ahariya uno munsi. Ukuri ari igishinga nawe cawe ningira akamaro kurusha ibishinga ntaye byose byegeze gutangwa. Ahubwo ico no usaba Imana nkwiye kuzigamira mu gakiza. Okay. Nimba atakindi ufise cyo kongera. No bandanye twa nari ndimo. Hama rero ari icyo nashaka kubwira byari ko ubutumwa nari natumye bwagushikiye ni sawa. Amico nagomba gusaba ndaca bahandi. Niyumvira kuzakunda musa nzotunda musema kibazo kari. Kuko icatuma taza kwanda musa kiyagiye nta kihari. Okay, nabona bikunda nzoza. Sawa rero byiza. Nyakubahwa mu bantu bose twashoboye kwakira twatoyemwe abantu batatu dukurikije ibyo mwari mwadusabye mwifuza kubijanye n'impano. Ariko kandi abo batatu niko ndakubwira birasaba yuko tubaha formation kugira ngo bashobore kwagura impano baje kuri tere baramaze kubimenya. Iruhande y'abo batatu ndiko ndakubwira hakaba hariho n'uwundi muntu umwe. Uwo wundi umuntu umwe ariko atandukanye n'abo batatu ndiko ndakubwira. We warashoboye asanzwe abizi cyane. Turinze tumuha amahirwe yo kuba muri twebwe yoshashikira akora. Wow. Ndumva ari sawa.
gusa rero ndafise amatsiko yo gushaka kumenya uwo muntu umwe mwabonye yuko abishoboye aje muri company yoshika akora nindi. Nyakubahwa uyu muntu bigaragara nkaho yigeze kuba muri company yawe. Rero nagize amatsiko adasanzwe yo gushobora kumwakira tutaravugana, kuko navuga ati ndashobora kumwakira ugasanga aramumpoye, kuko bigaragara bisa nkaho yavuye muri company hari ikintu mwamutahurijeko. Umuntu yahoze ari muri company yanje. Okay, yitwa ngiki? Yitwa Aria. Ari? Kuberiki Ari? Kuberiki imisi yose Ari ya mu bintu vyiwanje? Ni shetani, ni daimoni. Nashaka kuma gahengwe nkora ibintu vyanje mu mahoro atabirimo. Akantu kose nkoze Ari yaje. Akantu kose nkoze Ari yaje. Numuzimu. Ari ntawe nkeneye. Nta munsi numwe nzosura ukenera Ari mu bintu vyiwanje jewe. Genda ukoresha abo batatu. Ivyo bintu byo ngo washimye ngundi muntu ngo Ari yango wakane. No, nigishoboka. Nyakubahwa ariko mashobora kumuha amahirwe mukamugerageza. Ndakwinginze umuha akanya muyage. Kuko ngerageje kumvira insobanuro yahaye Gildas. Biragaragara yuko hari ikintu mutashoboye guhurizako. Hamwe rero mwo kwicara mukayaga no kuri ndisiri yuko mushobora kugikemura mugahuza. Stop. Reka umubwire ijambo Ari. Ndiko ndumva ariko ruranduga mu nkumengo nona daho. Uranyumva? Ije kuvuga ngo hari ibintu ngo twango tutahurije ko okay nimba tutabihurije ko nyine twabihurije ko ntawo nkikene muri company yiwanje. Sishaka no guma numva ijambo Aria. Ahubwo idayeli mvira modo. Mvira modo ko nibatakisha ko tuyaga. Ari. Ari bayari. Mwenye usi Ari. Aho haranzwe nani? Narondeje mpaka ndahatora. Kuri karibu? Yego. Gusa rero nifise akantu ngiyemo kihotirwa. Sinzi nimba mwohava mugaruka mu nyuma basi naronse akanya. Bamahoro Aria. Ni ukuri burya nanjye bise umwanya muto. Gusa nyine nari nabaririkirije kugira ngo nze kumenya ukuntu bayeho, ukumerewe. Kandi bimwe mu byo nari nifuza kumenya nabibonye. Gusa sinzi yuko banyomerera nyinjira mu nzu nkara. Namba utabifata nk'agasuzuguro ariko. Oya, hari no kuri na kimwe karibu. Aria. Nahabonye. Gusa nari nimviriye ko umenga nogira ico nkoze. Nta amafaranga urabugenda urondeye iyindi nzu bazipfa umurondera n'icumba kimwe na salo hama niwamara kuyironka uzondondere ivyo mu nzu nzoca ndabikugurisha. Aya mafaranga nyene urayangabe takinakokoreye? Nta na kimwe Ari. Ibindi tuzobivugana hanyuma wamaze kuva hano hantu. Sinifuza kubandanya numva kubayeho mu buzima. Nukuri urakoze cyane. Nukuri ikintu nkoreye Imana nawe izokorera ikindi kintu wifuza. Mabuji. Amafaranga yose uramutije cyangwa uramugabiye? Ari reka tugende rero. Murakoze. Yego. ihangane
shigikira impano yawe shigikira impano yawe ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe ikunde uyikundishe n'abandi nibwo buzima